mwakoze na mwebwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet mwadusanga kuri wa@radioyacu.com. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Mu Burundi leta yakuye ku rutonde rw'abakozi ba leta abantu 750 bahembwaga badakora. Hari igisata c'ubugenduzi aho tuguma turaba yuko abakozi duhemba bari ku kivi koko. Birashika rero ugasanga umuntu arahembwa mugabo Murundi ariko arakora nk'umutore. Uwo ni Tade Ndikumana, ni minisitiri w'abakozi ba leta mu Burundi. Irengero ry'abimukira barenga 26 ntirizwi nyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'inyanja Atlantika hafi y'ibirwa bya Canaries bya Espagne. Umuntu wa kabiri yahitanywe n'indwara ya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuntu wa kabiri yahitanywe n'indwara ya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamenyekanye ni nyuma y'iminsi mike icyo cyorezo cyongeye kwaduka mu mujyi wa Mbandaka uri mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryitahamagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko uwo ari umupfasoni w'imyaka 25 yari muramukazi w'umuntu wa mbere yahitanywe n'ico kiza. Yatanguye kwerekana ibimenyetso by'iyo ndwara imisi 12 imbere y'uko yitaba Imana. Uwa mbere yahitanywe n'ico kiza yatanguye kwerekana ibimenyetso ku itariki 5 yo ku kwezi kwa 4, yamara ntiyarondeye kwivuza mu kiringo kirenga indwi. Yitavye Imana ari mu kibanza abantu bavurirwamwo Ebola haheze imisi 16. Abantu batari munsi y'145 barahuye mu kibanza kimwe n'abo bantu babiri banduye Ebola. Amagara yabo akaba ariko akurikiranirwa hafi. Ikiza ca Ebola cari yadukije muri Kongo inshuro 13 imbere yaho, harimwo hagati y'umwaka w'2018 n'umwaka w'2020 mu buseruko bw'igihugu, aho cahitanye abantu bagera ku 2,300. Ico kiza caheruka kwiyadukiza mu kwezi kwa12 umwaka uheze w'2021 mu buseruko bw'igihugu. Ico gihe cahitanye ubuzima bw'abantu 8. Irengero ry'abimukira barenga 26 ntirizwi nyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'inyanja Atlantika hafi y'ibirwa bya Canaries bya Espagne. Fidel Niyonga barakomeza. Umwe mu bimukira yarahasize ubuzima, abandi 26 bakaba bataratorwa gushika muri aka kanya. Iyo mpanuka y'ubwato barimwo yabaye ku munsi wa mbere, kuko byatangajwe no munsi n'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi b'igihugu ca Espagne. Barashoboye gutabara abantu 34. Ubwo bwato bwari buvuye muri Sahara yo mu burengero, intara Maroc yiyitirira, butwaye abimukira 60. Abimukira batabawe bashitse ku kibuga c'indege co ku mazinga ya Canary igihe c'isaha 4 zo mu gitondo uno munsi wa kabiri. Abari muri ubwo bwato bose baturuka muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ubundi bwato bubiri bwari butwaye abantu bagera kuri 63 bwarimwo abana babiri, bwaratowe buriko bureremba mu mazi y'ibahari Atlantique mu bumanuko bw'amazinga ya Canary. Abari muri ubwo bwato bwompi barashoboye gutabagwa. Amazinga ya Canary yarakoreshejwe cyane mu myaka ya vuba n'abimukira bagerageza gushikira akarere k'Uburaya. Ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Mu Bushinwa, umujyi wa Beijing watangije igikorwa cyo gupima abaturage bawutuye bose uko ari 21 bapimwa COVID-19 kugira ngo birinde ko uwo mujyi ushyirwa mu bihe bidasanzwe. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Tangishaka. Inyuma yaho abajejwe amagara y'abantu bari baratanguye gupima abantu mu kigwati kibamwo abanyagisagara benshi cyane ca Chaoyang ejo ku munsi wa mbere, abategetsi babandanyije ibikorwa byo gupima abanyagihugu mu tundi duce 11 twa Beijing kuri uno munsi wa kabiri. Bamwe mu baba mu gisagara ca Beijing bavuga ko bashigikiye umugambi wa leta wa COVID-0, bavuga ko bashigikiye ibikorwa leta irimwo vyo gupima abantu ku bwinshi mu ntumbero yo gutuza ico kiza. Bavuga ko ingingo ya leta iheruka aho bashira igisagara ca Shanghai mu bihe bidasanzwe yaje mu buryo bwa gihutihuti, bituma ingingo zimwe zimwe zidakurikizwa neza, co kimwe n'ibikorwa bijanye nazo.
ababa mu gisagara ca Beijing bavuga ko mu gisagara cabo bitazogenda uko kuko igisagara kiriko kiritegura neza mu gihe leta yofata ingingo yo guhagarika ibikorwa vyose. Bavuga ko babona ko leta yiteguye neza kuko yategekanije ibitanda, ibirengeti n'ibindi bikoresho abantu nk'abakenyezi bakenera. Abategetsi basaba bashimitse abanyagisagara ca Beijing gukorera muhira. Ni mu gihe batanguye guhagarika ibibanza bihuriramwo abantu benshi nk'ahantu ho kunonora imitsi no mu nyubakwa zo kurabiramwo amasinema. Kugeza ubu bamaze gutora abantu 70 bonyene banduye uwo mugera kuva mu ndwi iheze, harimwo 33 bawutowemwo kuri uno musi wa kabiri. Igisagara ca Shanghai co kibandanya kurengerwa cane mu bikorwa vyaco vyo gutuza ico kiza. Ni mu gihe baheruka gusanga abantu barenga 10,000 baranduye uyo mugera. Kuri uno musi wa kabiri hakaba hitavye Imana 51. Barakoze Oriane Itangishaka na Fideli Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yakuye ku rutonde rw'abakozi ba leta abantu 750 bahembwaga badakora. Byatangajwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta mu kiganiro giranye n'abanyamakuru. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Ubushikiranganje bujeje kwitaho akazi n'abakozi ba leta bwatangaje ko bwijukiye kurondera no guhagarika abakozi boba bahembwa badakora. Muri raporo yashize habona y'ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi 6 aheze, umushikiranganje Tade Ndikumana yemeje ko abakozi nk'abo basahura leta ari benshi. Yavuze ko bakwiye no gushengezwa mu butungane. Ndikumana yavuze ko amaze kumenyekana abarenga 750, abenshi muri abo bitavye Imana, imishahara yabo ikaguma isohoka igatwagwa n'abandi abahinduye akazi canke abahembwa kabiri kubera ukwihenda kw'imashini nyabwonko canke bigakorwa n'ibigirankana n'umukoresha. Hari igisata c'ubugenduzi aho tuguma turaba yuko abakozi duhemba bari ku kivi koko. Birashika rero basanga umuntu arahembwa mugabo Murundi ariko arakora nk'umutore. Naco gituma amadosiye y'abakozi 150 yahagaritswe. Ico gihe duhagarika imishahara kugira ngo tubanze turabe neza yuko umukozi ariko arahembwa ariko arakora koko. Ni muri iyo ntumbero nyene sura tukaraba mu madosiye yuko impamyabushobozi abakozi baba bazanye arizo zemewe n'amategeko. Ico gituma hashoboye kwinjira mu gihe ca leta amafaranga agera ibiyirona 262 ibihumbi 693 n'amafaranga 22. Ikindi ubwo bushikiranganje bwahagurukiye no kugwanya ihagarikwa ry'akazi rikunze kwibonekeza cane cane mu bisata vy'abaganga n'abarimu bagize ibice birenga 50% vy'abakozi ba leta baharugwa mu bihumbi birenga 80 hatarimwo abasirikare n'abapolisi. Aha Tade Ndikumana twari ubwo bushikiranganje yemeje ko ibiganiro ari byo bitegerezwa gushigwa imbere. Ico gisata c'ubugenduzi kirumvikanisha abakoresha n'abakozi ku buryo amadosiye 68 yashoboye gutorerwa inyishu ikagenda neza. Igisata ca gatatu cerekeye ibiganiro mu kazi. Uwo mugwi rero warashoboye gutunganya ibiganiro bitari bike bigera ku 152 kugira ngo amatati aba yadutse hagati y'abakozi n'abakoresha atore inyishu bitarinze kuja muri yegeregere, nta njyane zihari. Ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bwongeye ko buriko burategura politiki itomoye y'akazi n'amagara meza. Bavuga ko uwo mugambi uzotuma abakozi baba abo mu bisata vyigenga canke vya leta bategekanirizwa kazoza bose bakavugwa neza kandi yakirindwa n'amasanganya hitana ubuzima bw'abakozi mu kazi ka minsi yose. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi ahamagarira abakozi bose mu gihugu baba bikorera utwabo canke abakorera leta
leta kugwiza umwimbu kugira ngo bazoshobore kongerwa umushahara, kuko kuri we umukozi aberwa n'impembo, udakora nawe akaberwa n'ibihano. Yizeza ko gutunganya ukunganisha imishahara ku bakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bigeze kure kandi ko atawuzorenganywa. Uwo mugambi ukazotangurira mu barimu bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye, kuko ari bo bamye basaba ko imishahara yabo yosubirwamwo ikisununura maze ikanganishwa n'iy'abandi nk'abacamanza. Yaboneyeho akaryo ko kubwira abakozi ba leta ko umunsi mpuzamakungu wabagenewe wimuriwe ku munsi wa mbere uza itariki 2 aho guhimbazwa ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu nk'uko bimenyerewe, kuko iyo izoshika ari ku munsi wa Mungu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Leta y'u Rwanda iratangaza ko mu minsi ya vuba igiye gushyiraho ikigega kizafasha abari mu rwego rw'ubuhanzi. Iravuga ko uru rwego ruri mu zakubititse cyane mu bihe bya COVID-19, ariko abahanzi nabo barasabwa kwishyira hamwe kugira ngo kubafasha bizabashe koroha. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Uhereye ku bisobanuro by'abahagarariye inzego zifite aho zihuriye n'ubuhanzi, bwumvikanisha nta shiti ko urwego rw'ubuhanzi rufatiye runini umuryango rubarizwamo. Ku ruhande rw'u Rwanda kuva mu bihe byo hambere no kugeza ubu, abahanzi ntibahabwa agaciro. Ahanini bishingira ku muco wabo, bigatuma umuhanzi bahora bamubona nk'umuntu uciriritse. Iyi ishobora kuba imwe mu mpamvu zatumye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo byari bimeze nabi, abo muri urwo rwego bararushijeho kuzahara. Magingo aya abo muri uru rwego leta ivuga ko itabatereranye. Bwana Aimable Twahirwa, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, avuga ko inzego zifite aho zihurira n'ingengo y'imari ziri guteganya gushyiraho ikigega cyihariye kizita ku bahanzi, ariko nta gihe ntarengwa atanga kizagiraho n'umubare w'amafaranga bazashyiramo ku ikubitiro. Tubyigaho kugira ngo icyo kigega gishyirweho, none hashyirwaho n'amabwiriza akigena kugira ngo abahanzi n'abakora muri iki gisata cy'ubuhanzi bagere kuri ayo mafaranga kugira ngo bakore ibintu bihanga imirimo bibagirira akamaro bitabagoye. Birakigwaho rero, igihe cyose nibimara gusohoka bazabimenyeshwa, bumve n'uruhare rwabo. Ayo mafaranga urumva ntabwo ari amafaranga umuntu aha umuntu gutya, barayamuha kugira ngo bizamure urwego arimo, nk'uko byakozwe mu nzego z'amahoteli n'ibyo byose tumvaga no muri izi nganda ndangamuco bigomba gukorwa. Mu bantu bakubititse cyane muri iki gihe cya COVID-19, urwo rw'abahanzi ndumva rushobora kuba mu rwa mbere. Turumva rero ko mu mezi make iyo nkuru izasakara kandi turabyizeye. Uganiriye n'abahanzi batandukanye kwishyirwaho ry'iki kigega, basobanura ko bari bakinyotewe, bakavuga ko kizaba ari inkunga ikomeye mu iterambere ryabo. Intore Jean de Dieu Tuyisenge ni umuhanzi w'indirimbo nyinshi zibumbatiye insanganyamatsiko zimenyesha politiki za leta. Aravuga ko gushyiraho ikigega kibitaho bizababera urufunguzo mu bigo by'imari bitashoboraga kubagirira icyizere mu nzira zo kwaka inguzanyo ngo biteze imbere. Nubwo bitangiye ari iki kigega, ariko ngira ngo bizafungura n'amabanki nabona hari aho byakunze nk'icyo kigega leta yashyize, kabona hari umuntu hanze wahawe amafaranga agakora alubumu akayigurisha, bizatuma na ya mabanki afunguka. Ibone ko no muri creative industry bakwiye gushoramo amafaranga kuri ubwo buryo bwafasha abahanzi. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nta banki ishobora kuguha amafaranga kubera igihangano cyawe wakoze cyangwa kubera umushinga ufite uteza imbere ubuhanzi udafite indi ngwate itari igihangano. Kugira ngo baguhe ayo mafaranga no ukora uwo mushinga, ariko ukerekana ahandi hantu uzishyura, kubera ko bagaragaza ko ubuhanzi bwacu butizewe. Madamu Janvier Mukampunga, umuyobozi w'agateganyo w'inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda, nawe asanga iki kigega cyakwita ku iterambere ry'umuhanzi ari ngombwa, na cyane ko hari n'izindi nzego zashyiriweho uburyo bwo kuzitaho. N'abahanzi rero kubera intege nke bagifite mu gihugu, kwihuza, gukora ibifatika, kubahuza n'amasoko, ni ngombwa ko icyo kigega cyajyaho. Kigiyeho cyadufungura, abahanzi bakabasha kukigeraho, bakabasha gutunganya ibihangano byabo, bakabasha kugera ku masoko yo mu karere ndetse n'amasoko mpuzamahanga, bityo ubushobozi bwabo bukubakwa kugeza igihe nabo ubwo bazageraho bakigira, bakikorera ikigega cyabo ubwabo. Ku rundi ruhande, umuyobozi w'agateganyo w'inama y'igihugu y'abahanzi agasaba mbere na mbere abahanzi kwishyira hamwe bakareka kuba abanyamwigendaho. Ikintu cya individualisme cyabayeho mu buhanzi kuva bwaho mu Rwanda, nicyo cyatumye bukomeza gucika intege. Tukaba twibaza ngo ubu niba Nigeria ifite uruganda rwa filime rwinjiriza igihugu ntibuka pourcentage, abandi bagakora ibiki? Kubera iki? Bafite urwego bakoreramo, bahuriramo. Bitanga imbaraga rero. Individualisme rwose nta kintu imara, imbaraga ziratakana, inzego zishaka gukorana nabo ntibabona aho bababariza, n'ubumenyi ntibwiyongere. Ni inyungu nyinshi cyane
zirimo kwishyira hamwe kw'abahanzi. Leta y'u Rwanda itangaje iby'iki kigega cyakwita ku iterambere ry'abahanzi bihurana n'umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umutungo bwite mu by'ubwenge. Itegeko rigenga abahanzi n'ibihangano byabo rimaze imyaka ririho mu Rwanda, ariko risa n'irigisinziriye mu bitabo kuruta kurishyira mu ngiro. Kuri Intore Tuyisenge agasanga mu kubateza imbere n'iyo ngingo abakoresha ibihangano byabo binyuranije n'amategeko bakisuzumye. Nk'uko ntashobora kuza ngo njye mu isambu yawe mbe nacamo igitoki, cyangwa ngo njye ahantu wahinze ibigori byawe mbisarure, cyangwa ngo ninza nsanga imodoka yawe iparitse ku muhanda nyifate nyitware. Ni nk'uko nawe udakwiriye gufata igihangano cyanjye ngo ugikoreshe mu buryo bukubyarira inyungu, kandi njyewe nyiri igihangano nta kintu kimariye. Mu cyerekezo cy'imyaka 5 inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda irateganya gushyiraho inzego zihamye z'abahanzi. Irateganya kandi ubufatanye n'abandi bahanzi mu karere no hanze yako, no gukomeza kwiyubaka kuko ikora itaragira ubuzima gatozi kubera guhora batatanya umubare wa nyawe w'abahanzi mu Rwanda ntuzwi. Icyakora inama ibashinzwe ivuga ko bibumbiye mu ngaga zigera kuri 7, 2 muri zo urw'abanyamuziki n'urw'abanditsi b'ibitabo nizo zifite ubuzima gatozi gusa. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende Kombo Taxi yaje. Kombo Taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi ry'Amerika. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa kuri iki cyumweru yongeye gutorerwa kuyobora icyo gihugu mu gihe cy'imyaka 5 atsinze uwo bari bahanganye Marine Le Pen. Ese gutsinda kwa Macron bivuze iki ku banyafrika? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiyeho n'umunyamakuru akaba n'umwanditsi David Gakunzi utuye mu Bufaransa na Jean-Marie Ntahimpera umwarimu w'itangazamakuru utuye mu gihugu cya Mali. Ku by'ukuri ni navuga yuko ari intsinzi ishimishije kuko murazi yuko Marine Le Pen ari mu banyapolitike bafise uko bumva demokarasi, bamwe bateye urutoki abavamahanga, kandi ari abantu usanga bagiramiye uburenganzira bw'abantu bava ahandi, uburenganzira bw'abagore, uburenganzira bw'abajene, kandi ari abantu igihe cyose bagiye kuri pouvoir muri histoire y'Iburaya bazanye intwaro mbi kandi bazanye n'intambara. Histoire baraza abantu nk'aba Mussolini ko batigeze bazana ibintu byiza Iburaya. Urumva rero ni stabilite kandi nkuru ku by'ukuri nziza ishimishije kuko stabilite izoguma mu Bufaransa. Nawe Jean-Marie Ntahimpera mu karere uturuyemwo urimwo ko muri Afrika mu burengero muri Mali, igihugu kivuga ururimi rw'igifaransa, mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa muri ako karere byinshi byahoze bikolonijwe n'Ubufaransa. Witegereza ubona aya matora uyabona gute n'abantu bayabona gute aho uhereye? Murakoze. Yamerereye ngaha muri Afrika y'uburengero nta abantu barakwikiranye nyene kubera nyene Ubufaransa ari igihugu cyakolonije ibihugu byinshi byo ngaha y'abamari y'abindi bihugu byo muri akarere, kandi urumva gifitanye imigenderanire ikomeye cyane n'ibyo bihugu nyene byagize yabikolonije. Urumva amatora nyene abaye barayakurikirana nyene bakaraba ibivamo kubera ibivamo biragira icyo twita amakompetanse mu ntuzo kuri politike y'ingene imigenderanire hagati y'Ubufaransa n'Uburaya mu bisanzwe ande na hasi n'ibihugu byo ngaha muri Afrika y'uburengero.
tuvuga ko n'aho bayakurikiraniye ariko nta bishobisho byinshi babishyiramo kubera bibaza ati uzotorwa ni umukuru w'igihugu w'ubufaransa umukuru w'igihugu wo muri mali cyangwa w'ibihugu bya afurika bagira ati ibyo ari byo byose uzotorwa wese azoza avugira intuzeye arondera intuzeye akorera ubufaransa arondera intere z'ubufaransa nabo arondera intere z'abanyafurika nuko babibona ariko nibaza yuko intuzeye kuba makoro yaratsinze nibaza yuko ari inkuru nziza kubera Marine Le Pen nk'uko ubundi gakondo babivuga aravuga ko ari umuntu umwe extreme droite adakunda abantu bava mu mahanga kandi tukaba tuzi yuko mu Bufaransa hariho abantu benshi bava mu bihugu byo hafi za Senegal za Mali kandi abantu bari mu Bufaransa no muri bihugu bafise bava ngaha baraterera cyane mu iterambere ry'igihugu nk'igihugu cya Mali bisigura rero yuko bibaza yuko iyo Marine Le Pen atsinda byo gutuma haba guhungabana k'imigenderanire yari hapanze naho muri myaka heza imigenderanire itayisanzwe iri myiza no kuva amatora atwara muri iyi myaka ibiri cyangwa itatu heza ariko bibaza yuko Marine Le Pen atsinze imigenderanire ahubwo yari imera nabi cyane rero nibaza yuko kuba Macron yaratsinze ari bituma bagira bati turazi ko yatwaye turazi ko twabanye donc bigatuma bagira ati tuzoguma tuganira n'uwo tuzinanye n'uwo tuvanze tuzinanye uko ameze n'icyo yumvira kuri afurika rero nuko ndabibona Marine Le Pen naho yatsinzwe yaronse amajwi arenga 40% bivuze iki kuri politike y'Ubufaransa David Gakunze? Biri mu kibazo kuko imbere ya Marine Le Pen hariho se wiwe yitwa Jean-Marie Le Pen. Muri mwaka w'2002 Jean-Marie Le Pen arahiganwa na Jacques Chirac mugabo muri deuxième tour akwiza amajwi 20% gusa. Urumva rero myaka 20 umukobwa wiwe Marine Le Pen yagwijije kabiri amajwi ya se wiwe. Ibyo rero bisobanura yuko mu gihugu hari ibibazo bitigeze bitorerwa inyishu. Si ukuvuga yuko ari Macron gusa atabitoreye inyishu mugabo hamaze imyaka 20 ibyo bibazo bidatorewe inyishu. Ibyo bibazo rero kenshi ugasanga ibibazo byerekeye ubukene kuko abantu batoye Marine Le Pen benshi n'abantu babawuriye n'abapfuye cyane n'abantu rero bafite ibibazo by'ubukene bafise ibibazo by'ubutunzi ibyo bibazo rero byagiye byiyongera ko uko imyaka irengana mugabo nibaza ko hariho n'ikindi kibazo cya propaganda murazi ubu turi mu bihe hariho amarezo sosiyo ayo marezo sosiyo rero bizana na propagande n'amafake news menshi ibyo rero bigakoreshwa cyane n'abantu muri extreme droite ugasanga abantu barimo barabinjiyemo n'amapropagande menshi cyane abantu ntibabe bakiraba realite uko imeze mugabo bagakurikirana ibyo bumva kandi hakabamo na politike yo kwinjiza mu bantu kutizera abanyapolitike no kutizerana ibyo rero akaba ariho extreme droite ikifatira ubukene kutizera abanyapolitike hamwe rero n'ibintu byo kamabwa yuko ibibazo byose byo mu Faransa biva mu bantu b'abayimigre ibyo nabyo akaba atari byo kuko amashifre ekonomike yarerekana yuko abayimigre bazana ubutunzi babaho ubutunzi bwinshi kurusha Ubufaransa kurusha ibyo bakura mu Bufaransa mugabo rero urumva afatira kuri ibyo bintu bitatu immigration ubukene hamwe na propagande ugasanga rero nibyo yafatiye ko hariho agashabu kenshi muri iki gihugu kariho kuva Macron aza ku butegetsi mugabo katanguye ku gihe cya Sarkozy karabandanya ku gihe cya Hollande
iryo shavu rero ridatorewe inyishu hashobora kuba ikibazo cyane kirengeye ubutwari bwa Macron. turaza kubigarukako ikibazo cerekeye demokarasi. tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent Uwimana. uratwumva Innocent? ko ndabumva cyane. Innocent uri he? Bira mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha. ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza? Ni icyumviro cyane cyane kuri iyo ntsinzi Emmanuel Macron yarayarose. Ni intsinzi ku Bafaransa bose natwebwe n'abandi bose kubera atwarira neza abarundi, hama tukavuga ati uwo bariko bahiganwa yabonye yuko atakanenge karimo, yuko amajwi yasaruwe neza, tugasaba yuko kari katwarira neza, yuko ngaha mu karere hose twamaze kubishima hano hose yuko ariko atwara neza. Je ndibaza ku bantu bavuga ururimi rw'igifaransa mu karere hose kata bibazo bihari kubera yatwarira neza abarundi baramuteye bamwizeye, kandi n'ubu aruhushiza gukora ibikorwa byiza cyane ngaho mu bene gihugu ngaho mu Bufaransa. murakoze, turabashimiye ku cyiyumviro cyanyu Innocent. murakoze nawe ngaho ku isi cy'Amerika. Macron naho yatsinze azoyobora igihugu ciciyemwo ibice. David Gakunzi, mubona bizomworohera gutwara mu gihe bimeze gutyo, cyane cyane hamwe umugambi wiwe wotsindwa mu matora y'abashinga amateka ategekanijwe kuba mu kwezi kwa gatandatu kwimirije? je nibaza yuko Macron ni umunyapolitiki akiri jeune, afite imyaka 40, niho kintu abikwiza birenze ko ni dukeya. Urumva rero hariho experience ariko araronga, kandi nibaza ko ari umuntu afise ubwenge, afise kapasite yo kwiadapta, yo kumva yuko ibintu byahindutse ko ategereza guhinduka. Yaranabivuze yuko nawe azohinduka. Muri programme yiwe ntiye gusa programme ya liberalisme économique, mugabo agashiramwo ibyerekeye aspect social hamwe na ecologie, kuko urumva nko mu urwaruka ntirwamutoye, ntirwagiye gutora cyane, kuko rwavuga yuko ibyerekeye ecologie bitagiye muri kampanye. aho umuntu yavuga ibyerekeye ibidukikije, voilà, ku byerekeye ibidukikije, kandi akaba ari cyo kibazo cya mbere iburaya usanga urwaruka ariko rushira imbere. Nawe yavuze yuko rero azotangurira ubu gushyira icyo kibazo imbere, hanyuma n'ikibazo rero sosiyale cy'abo bantu bakene akagira abagenewe gushyira imbere, kuko kera muri vision yiwe liberale yavuga yuko mu gihe habaye ubutunzi, mu gihe igihugu gitunze haca haba ibyo yita ngo ruisserment, donc abatunze kubera batunze kurusha ngo bice bituma n'abakennye batera imbere. Mugabo experience yarerekanye yuko atari nécessairement, bitagenda nécessairement gutyo totalement. Donc apparemment yarabonye yuko ari ikibazo, kandi yaremeye yuko kuri discours yavuze ejo yuko azofata uwundi murongo, kandi je nibaza yuko ari umuntu afise ubwenge kandi akikijwe n'abantu bafise ubwenge bakunda igihugu cabo, donc bazogira adaptation kugira hari umutekano, iryo shavu rihave, kandi iyo menace extreme droite ntibandangire ngaho, kuko ikibazo ku Bufaransa kandi n'ikibazo ku Buraya. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Ni kuri ubwo butumwa dusorejeho amakuru yacu kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mbasezeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe, naho mukanya 1:30.